niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwebwe mwumva ikirundi c'abarundi na mwebwe banyamahanga, jewe nta fatiro umumana canke umusongore, mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka, ndi niteka ntangere ryo kubasaba ngo muze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Jewe nama mvuga ko ndi tara ridatuba ridomeka kandi matara, nuno munsi nzanye ubundi bumenyi ngomba kubadomekesha kubera jewe mbanzanzwe ndabizi. Utumenyi nje kubadomekesha n'ubumenyi umeze gute? N'ubumenyi bujanye n'intore, intambo z'intore. Intore rero ico kiganiro tugikesha umwubahwa Didace baranderetse n'umupfasoni wiwe Hawa Claudette SIMARUKU. Mugabe imbere yuko ndabashikira nagomba ndababwira ingene ico kiganiro kigenda. Ico kiganiro kiri mu ngingo zine canke mu bivi bine. Ubwa mbere ndasigura ico intore kivuga, indiburo y'intore. Hanyuma ubwa kabiri ndaza kuvuga iyi intore ziva. Hanyuma ubwa gatatu ndaza gusigura nkurikije ivyo umwubahwa Didace baranderetse n'umupfasoni wiwe Hawa Claudette SIMARUKU baranguye bagiye mu Kirundo. Hanyuma nongere mvuge n'ivyerekeye intambo y'intore yabo bana. Ubu rero ngomba mvuge ivyerekeye indiburo n'intango y'intore. Kubisanzwe intore nawe uraryumva ni integuza, ne ni inyitangizo novuga y'umugwi w'icenda w'amazina canke umugwi w'icumi biravana. Urashaka kuvuga ngo intore imwe iraje canke intore ziraje. Hanyuma rero hakaca haba n'itsitso ta guta, niho biva guta. None nukuvuga umuntu w'intore n'umuntu bataye ahantu ntaza gutabwa. Hariho ingobotozo yitwa rwahukanya, iza kwahukanya igikorwa c'uguta bikasha ibintu vyiza. Bavuze gutora nukuvuga hariho guta ubwa mbere, nkuko iyi karamu yanje no ita hasi hama kwitora mba ndayibujije gutabwa. Intore rero iyo ngobotozo ibuza igikorwa cyo gutabwa kiri mwitsitso. Hanyuma na agasozo kerekana icavuye mu gikorwa cyo guta. Intore rero n'umuntu bwa mbere na mbere atatawe, n'umuntu akuwe mu bandi, nukuvuga giye gatorwa mu bandi. Kubera iki? Kubera ubuhinga bwiwe, kubera ubumenyi bwiwe, cane kubera ukuntu agwana. Niko noheza nkakivuga. Intore integuza, ne inyitangizo, ta nakatuzo gatwe, itsitso ingobotozo rwahukanya na agasozo. Hanyuma tuvuga ngo intore, tuvuga ngo inture. Iyo havutse ijwi o kubera ijwi a ryahuye na mugabe ivyo sinobigarukako kubera iki cigwa si ic'indiburo kwa rugira gusa wewe ugenda ubimenye. Ico kigiye ngaho. Ubwa kabiri tubona iki? Intore ziva hehe? Intore ubwa mbere na mbere zamuka ku muntu yitwa Mutöre. Uwo muntu n'umunyabusoni. Abanyabusoni barabinyagiye. Muga muraza kumviriza ivyo Baranderetse Didace na SIMARUKU Claudette Hawa iyo ntore yo mu Kirundo ivyo yababwiye muraza kuvyumva. Mugabo je ndiko ndabivuga nk'umuhinga nk'uwabitohoje. Nukuvuga izina intore ryamuka kuri Mutöre. Uwo Mutöre nawe ashobora kuba yavutse mu 1810 kuko harabaye ingwano yari hagati y'Uburundi n'Urwanda. Iyo ngwano rero yari ijiva kuki? Iyo ngwano nuko Ntare Rugamba wa gatatu murazi ko yatwaye Uburundi kuva mu 1796. Abenshi bavuga ngo ni kuva mu 1800 niho yatwaye ingoma y'Uburundi gushika mu 1850 akaca asubirirwa na Mwezi Gisabo wa kane. Uwo rero Ntare Rugamba yaragavye igitero mu Bugufi. Vyari bije gute? Nukuvuga ko uwo Ntare Rugamba yabwiriza kungura igihugu ngo kibe kininiya, yarateye Ubugufi. Ateye Ubugufi, ico gihugu cyo mu Bugufi ahava cagishira ku Burundi.
agishize ku Burundi acagishiramwo umurundi yitwa Muswere, niko yitwa. Nubu abantu bamuka kuri Muswere babita abaswere, mugabo kubera ko hariho irivuga rivuye muri Muswere abantu badashaka kuvuga baca babita abahwere. Ubu bitwa abahwere, mugabo umusogokuru wabo wa mbere yitwa Muswere. Hanyuma rero ico gihugu c'Ubugufi Ntare Rugamba yakigabiye umusuku wiwe yitwa Muswere. Muswere rero yaragiye arateza imbere Ubugufi, haratera imbere hose. Hanyuma umwami w'Urwanda acakokeza uwundi mwami wo hafi y'Ubugufi baza kumutera. Baca bafata uwo Muswere baramwica, abahungu biwe bose barabica, baca bafata umugore wiwe, bafata n'umukobwa wiwe babajana ku kirimba c'Urwanda. Hanyuma ico gihe Ntare Rugamba yari yagiye mu bushi, niwe yaragiye naho kugwana kugira ngo yongereze igihugu c'u Burundi kibe kininiya. Bugi igihugu c'u Burundi cararenga kuri rya misozi mwese mubona muri Bujumbura, cararenga mu bushi. Nukuvuga nka Buvira hariya hose kuri ya misozi hari ya Rwenzo hariya hose hari mu Burundi. Ivyo nzobishika ko hanyuma igituma mwezi Gisabo atavuze ko ari mu Burundi. Ico ari ikindi cigwa tuzobona hanyuma. Hanyuma rero Ntare Rugamba bamugira bati nangwa wa Muswere wawe umwami w'Urwanda n'umwami w'Ibukoba bagiye gutera Muswere kandi baramwishe. Buno nyene rero Ntare Rugamba acava mu bushi acagenda rero kugwana, niho yaciye agenda kugwanya rero Urwanda. Hanyuma aragenda ararondera Muswere aramubura, ararondera umukobwa wiwe bavuga ko yagiye abatawuzi yagiye aramubura. Hanyuma rero Ntare Rugamba acavuga ati umuntu azombwira iyo umuntu yishe Muswere ari muzoje mumuhambwira. Yari yishwe rero n'umuntu yitwa Baranga. Uwo Baranga rero yari inyegeje ku kirimba c'Urwanda. Niho rero Ntare Rugamba yarondera abantu batanu, arondera abantu batanu kuvuga abakomando batanu b'abarundi, aca barungika i Rwanda kugira ngo bamuzanire umutwe wa Baranga, umuhungu wa Baranga, hama bamuzanire n'umukobwa wa Muswere ari Rwanda. Baragiye byagenze uko, uwo muhungu wa Baranga baramwishe na Baranga baramwica, baca bazana umukobwa wa Muswere bamujana mu Burundi. Nuko rero hanyuma rero uwo muntu yararongoye izo ntwaramiheto zitanu zavuye mu Burundi zigenda kubohoza uwo mukobwa wa Muswere yari ku kirimba c'Urwanda yitwa Mutöre. Ahôra ni mu 1831. Aho rero niho abantu bose bavuyeyo bace bagira bati mwebwe muri Ntore muri bene Mutöre. Nuwo mwaka rero abagwanyi b'umwami bace biyitwa Intore. No mu Rwanda bahavuye bafata yuko abantu b'abagwanyi bitwa Intore canke bajya biyereka ari Ntore. Mugabo handi imbere y'iyo tariki, imbere y'1831 abantu bagwanira umwami hari ababita abadasigana canke bakabita amasuka canke bakabita ibirima by'umwami. Nuko niko babita, bitwa ibirima abadasigana canke amasuka niko babita. Mugabo bagiye gutangura kwitwa Intore n'abantu bavyina bagiye kwitwa Intore kubera Mutöre. Kandi ukamuzi yuko Intore zigwiriye mu Kirundo, zigwiriye imuyinga ni Karusi bariyo, mugabo Karusi yegereye mu Kirundo. Nuko niho byaje biva. Ico rero ca kabiri nariko ndavuga kuri kiganiro c'Intore. Ubu rero ica gatatu naco, ica gatatu navuze ko iki kiganiro tugikesha umwubahwa Baranderetse Didace n'umufasoni wiwe SIMARUKU Hawa Claudette. Abo n'abantu bakunda ikirundi c'abarundi kandi abashimiye barakaramba barakagwira baragahora ku ngoma, kandi abantu bumva ikirundi bari bakwiye gushigikira ikirundi bakagishigikira atari ukundukira amafaranga, bakagishigikira ari ukundonderera inkuru. Undonderera inkuru kayindungikira ndaheza nkamenya ingene nje ndayishikiriza abarundi. None rero uwo Baranderetse Didace yahoze ari directeur general, akaba umuyobozi mwishikira wa radio television y'Uburundi, inzamirizi n'imbonesha kure y'Uburundi. Yaragiye mu Kirundo ariko n'umufasoni wiwe yaragiye gukorayo ntaco, mugabo yarashoboye kutondera inkuru. Yaciye rero agenda ahantu azi yuko hari Intore. Intore rero barayaze, hanyuma caranyibuka ko rero yaciye anyibuka, yaciye ababaza ivyo mugomba mwumve. Biza kuba mu bice bibiri, arabaza ikibazo ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, hanyuma n'umufasoni wiwe aramufasha, hanyuma naza gucamo hagati mpeze nshobore kuvuga n'ibindi. Nuko ubu rero
ingo tubatega amatwi muce mwumva n'ivy'uwo mugwi w'intore z'abana bo mu Kirundo. Mwaramutse muri umwanya duhuriye ngaha. Mwaramutse neza. Jewe ndi umuntu yitwa Didace baranderetse, duhuriye ngaha mu Kirundo n'uwo mushinga ntahe. Mbega no gusaba ukabanza ukatwibwira wewe duhuye muri uwo mwanya duhuriye ngaha mu Kirundo. Nitwa MACUMI Gérarld al GAPERêSI, navukiye muri komine Ntega, hanyuma intara ya Kirundo n'ubu niho nkiba. Urakoze MACUMI Gérarld. Uyu mwanya duhuriye ngaha mu Kirundo, jewe nashitse ngaha kuko nsanzwe ndi n'umuntu usanzwe tuganira mu gato ngaha muri iki gihugu abo mu gihugu ca Canada. Umuntu yitwa Patrice Ntafatiro akurikirana cyane ibintu vyerekeye akaranga k'igihugu c'Uburundi, imico kama y'ikirundi, hanyuma ibintu byose bijanye n'ubumenyi bijanye n'akaranga k'igihugu. Hanyuma muri uwo mwanya duhuye wewe uri umuntu arongoye umurwi w'intore, ngira ngo uraheze ubidushire ku mayange, ariko nagomba menyeshe n'abandi baba ariko baradukurikirana yuko ngaha nahashite turi kumwe n'umutambukanyi wanje, umuntu yitwa Claudette SIMARUKU batazira Hawa, ngira ngo nawe nyene yoheza akabaramutsa. Nagize mwiriwe mshingana. Nagize mwiriwe mabuja. Nivyo rero, ubu rero twagomba tuganire ku gikorwa wewe ukora, mbere nari naco cakumenyekanishije, natwe kugira ngo tukumenye nuko twagiye tubaza tuti twagomba kumenya abantu bakora igikorwa kijanye n'intore. Intore ni ibintu bisanzwe biranga igihugu cacu, ariko twabimenya neza tuvyiganiwe n'uwabikuriyemwo, akaba n'ubu mbere bitaramuva mu mutima wiwe, kuko n'ubu duhuye twahuye yaje arongoye umurwi w'abakiri bato, ariko akaba akiri inyuma yabo. Jewe nahereye kurongora intore kuva kuri Bagaza, hanyuma ndabandanya gushika kuri Buyoya, ariko ubwa mbere twavuga duti, tuvuga amazina twavuga duti umuganwa atari umugani, ibikorwa gasore inkanga yakanze ababirigi, inkuru n'inkuke yumvikana iburayi ku ntwara y'abazungu aca bubambe, nta murundi yari igisaba ijambo wagira asaba ijambo ntibigera bikunda. Turabandanya tuja kuri Bagaza, tubandanya umugwi w'intore tukurikirana, kubera intore zari zakomotse kubera zaza kwiyereka ibwami, hanyuma rero intore naho zakomotse. Turabibandanya ku butegetsi bwagiye bukurikirana bwose gushika aho kuri Ndadaye byabanje haba ingorane, hanyuma birahagarara, hanyuma twongera turabisubira kubyura umugwi w'intore, dusubiye kubyura kandi kuri kudeta ejo bundi 2015 n'ubundi umugwi w'intore wongera urasanzara abantu barahunga, ariko ubu twongeye tubyura bushasha, ubu twatanguye ikivi n'ubundi turiko turagikora. Yego Gérarld MACUMI, sabwe umuntu akumvirije arumva yuko utari umwana wejo. Woba ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 64, navutse muri 58 kwa gasore yapfuye mfise imyaka 3. Mbega none intore, umuntu yumvise iryo jambo yumva yuko umengo yo hari umuntu mwiza, umuntu ateye igomwe. Mwebwe niko muvyumva? Intore kuva kera, kuva kuri Mwambutsa kuri Rwagasore, intore zari intore zishengera ibwami zikaza kwiyerekera umwami. Hanyuma rero zimaze kwiyerekera umwami zikoze neza yarazigabira akazigororera, niho umugwi w'intore wakomotse, zari intore ziyerekera umwami kuva kera zaza kwiyereka ibwami. Yego. Ubu intore mwavuze ibintu vyagiye birazigora, ibihe bitoroshe zagiye ziracamwo, ubu nk'ubu uvyihweje ubona ushobora kuvuga uti intore ngaha mu Kirundo zifashe gute, canke intore ni ikintu umuntu ashobora gusanga mu gihugu cose, canke nakaranga ko ngaha muherereye?
intore si ikintu umuntu ashobora gusanga mu gihugu cose, kuko intore ziri mu kirundo kuva kera bavuga intore z'ibwambarangwe, hanyuma rero gushikaho intore zanduruka ziza no hanze ziragenda ziramenyekana, mugabo nta kindi gihugu twari bwumve nk'umugwi w'intore atari aha mu kirundo, ko twatanguye twebwe umugwi w'ibwambarangwe bavuga intore z'ibwambarangwe n'uno munsi. none gamushinga nahe turashimye ibyo mumaze kudushikiriza, kandi hariho inyishu zimwe zimwe tumaze kuronka, ariko murazi yuko tubaza tudahera. None iryo zina intore ryavuye hehe? Intore ryakomotse ibwami, zari intore ziyereka ibwami. None kugira ngo bazite intore byavuye kuki? Umwami yari yarazishimye zitazigwa intore kuko zaseruka ibwami. Yari yazishimye kubera iki? Kubera ziyereka neza zigakora umugwi w'akaranga ka kera kavukire k'i Burundi, niho zamenyekana ati izi ni intore zitwa intore z'i Burundi, ko zitari mu kindi gihugu na kimwe. Ego kugira ngo jibe badite iryo zina rirafise iryo cyavuyeko. Iryo zina aho ryavuye kwitwa intore zakomotse kubera zari intore ziyereka ibwami, umwami niwe yatumye zitwa intore. None irya ntambo y'intore irafise insiguro? Irya ntambo y'intore ifise insiguro yuko intambo imwe imwe igenda isigura ibintu by'akaranga k'u Burundi, uvuga ati iribuze perezida, ubumwe bw'abarundi, ukwikukira k'u Burundi, nuko uko byagiye birakurikirana mu Burundi niko bigenda bisigura intore. None ko bavuga yuko iyo ntambo y'intore yoba yari intambo yagirwa nk'ubu bavuye mu rugamba batsinze, hanyuma bakaza bakiyereka kuko banezerewe, ibyo bari byo baza kwiyerekera umwami, byari ibyo biyerekera umwami ko bavuye ku rugamba, urugamba rurangiye. N'intore zavuye zaza kwiyereka ibwami. None ko mwavuze yuko mwashoboye kuja no mu bihugu byo hanze, ariko atahana hamwe mwarose mwumvise intore, hari igituma zoba ziri mu kirundo honyene? Ako kwitwa izina ry'intore zahereye mu kirundo. None ko umwami menga yaba mu ntara ya Muramvya, zagenze gute ngo intore zirangwe mu kirundo honyene zitabaye? Kuva jewe nti ubwenge intore zarangwa mu kirundo. Ntimwomenya rero igituma ziri mu kirundo honyene atahandi ziri? Ahandi ubu zirahari, ariko n'ubu ziguma zirangwa mu kirundo, n'ahandi zirahari. N'ejo bundi intore zino mu kirundo nizo zatahukanye intsinzi Bujumbura mu higanwa. None irya nyambaro hari icyo isigura? Bijya bintu bambara bisigura yuko intore itandukanye n'uwundi muntu yambara umwambaro w'intore. Urabona hariho kajya kantu bitwaza kariko ujya kariko imihigo, kajya bakita umuhoho, rijya naryo ni icumu. Rijya rindi rifite utuntu tumeze gutya, impera n'impera zifite udukeri, iyo bakita icumu. Hakaba ikirezi, hakaba n'igitako umuntu yambara mu mutwe. Mu mpuzu bakenyera nabonye umenga harimwo ibintu by'ishati. Iyo babita isato z'ingwe, niho intore zitwa ibwambarangwe zakomotse, ngo ibwambara ko bambara isato z'ingwe kera. Izo sato zaba zavuye he? Izo sato zava ku ngo nta mpuzu zari zari intore zitagura, zagura impuzu. Izo sato z'ingwe barazihiga bakazica, hanyuma rero umutwara akazigura akazizanira intore. Bo rero nibo baziyiciye. Barazihiga zari zikihari kera, ubu zitahari. None mwavuze ko mwamaze kugenda hanze, mutubwira nk'ibihugu mwaba mwaragiyemo? Cote d'Ivoire, aho niho twari twagiye. Nta handi mwoba muragenda? Ahandi hagiye abandi, jewe sinagiye, ariko n'igihugu bagiyemo. None hari ikindi ngo tubwira cerekeye uwo mugwi wanyu, ingene mu batora, mbega uwo ari we wese arashoboye kuba intore, arashoboye gutamba bijya mutamba? Uwo ari we wese arashobora kuba intore, araza tukamwigisha, arabihera mu bwana, hari ababyiga bakuze, hanyuma rero tumaze kumwigisha akamenya kwiyereka, tumushyira mu mugwi, agatangura kwiyereka muri komine, hanyuma twaja mu ntara nawe akagaca agenda yaba yarabimenye. Arabone iyo
iyo intore ziriko ziratamba bagira imigere myinshi none ijya migere ibisigura umwiyere kumwe ukugenda none iyo migere bagira hari icyo isigura nk'uko tuvuze ati ubumwe bw'abarundi turabutsimbaza hari umwiyere ko tugira wo gucanga ubumwe bw'abarundi hanyuma bakavuga iribuze perezida rero turi kubita ukwaryo bakavuga rero ingendo nziza y'umugambwe tugiye kukwayo bakavuga iribuze perezida turi kubita ukwaryo burya rero ikivugo kimwe kijanye n'umugere wacu ikivugo kimwe kijana n'umugere wacu ikivugo kimwe kijana n'umugere wacu none iyo migere muyitora gute nindayitora iyo migere rero nk'ubu diwe ndi mukuru wabo iyo migere ndayitatu umwiyereko muza kuwutwara uko ubu nabo muza kuwutwara uko nabo muza kuwutwara uko uvuga ati ari umwe bw'abarundi tubutwara uko ari rivuze perezida nuko ari amahoro mu Burundi tuyatwara uko muvyiyumvira gute tuvyiyumvira mu bwenge ni hakurya ubuhiga ibintu mw'ishuri tuvyiyumvira mu bwenge ari amazina tuvyiyumvira mu bwenge haje umwami duca duhindurira kuri uwo mwami haje uwundi duhindurira ku wundi bikuza gute tumenye uti umugere umeze gutya biri mu bwenge biri mu bwenge umugere urawumviriza ati umwe ukwiye kugenda gutya byarigiye ni wese kuri buyoya arangabira yego hanyuma turiyekera abazungu bari bavuye hanze bari baje kwinjira ivuriro ahantu ku ntega mu bushurije ubu bazungu bahora ati none ivyo bintu vyaje gute vyagenze gute turabiganira umuzungu araduhana amadolari hanyuma rero buyoya nawe namubwiye ukuntu aho yaronka ubutegetsi ndamubwira igihugu bagaza yari yagiyemo ati bagaza yavuze ati bamubwiye ati burya mu Burundi birayoberanye ati bagaza atavuga ngo nico nazize ndamupfunde ati ntiyamenye ko biganza bigaba inyamurangwa ari nk'igitare gitaye kutumbura Petero ubiro caragana nuko yatanga ntiyitangira tamwe yavuze birabaragera biraguma ati yashikiriye igihugu ati ibyo we wamenye gute uwo munsi nakubita kudeze nabivuga twari twabyumvise kwirata muri ndakugabira nuko acarangabira ubwo rero abakozi b'Imana bari bahari hariho n'abakozi b'Imana yari bo mu madini yose umupasiteri w'ikigozi bitandukanye yavuze ati subira mu bya bindi bavuga ati ntawe waharira n'Imana tuganda nta kugaza kucava ku Mana bidusubirire ndabimusubiriramo cyambwira ati rero oya ngo nandi ndaguha ikintu nawe arangabira nuko rero byagiye bikurikirana tumenya guhindura umwiyere kuko umwami aje turahinduka uwundi aje turahindura none ayo mazina muyakura he ayo mazina ava mu mutwe nk'ubu ntahindurira ko ati barito ndayishimiye ati namwisurume namushikiye rugwa mushikuzi yashikurana ingobo gatabara ntaramigwe intambara mu bahungu namwise rushimangira mvuga ati igiti kikwini kuvuga mu gicuku cambere acangaje nkubara n'inkume kugiye mu ijuru ndamwita wantabana cyakana ko nturoza ndazomukorera umuheto ubu ndamuhinduriye ko
MACUMI Gérarld sabwe uyu munsi twahuye yego wewe turakubona yego uri umugabo ahageze wavuze ko ufite imyaka irenga 60 ariko uwo tubwira ibintu vyerekeye ujya muntu twabonye kuri ya noti y'amafaranga 200 ya noti tukurangira ngo nawe ujya mwiyeretsi yari wa kera kandi aracyariho barashaje yavuke Busoni yitwa Mankorongo burya rero n'ibintu byo gukomoka kwiyereka twanabikuye kuri we hari uwundi yari yamusubiriye bitakomera nawe kandi umutamara humuye bijya kwiyereka niho byakomotse ko yatanguye kwiyerekana n'abiyesi bwambaraho hanyuma rero niko kwanduka bamushyira ku noti ya 200 yakuwe ya kera yaramutama bita Mankorongo natwe rero mu gutangura umugo wo kwiyereka ahubwo ni nkayo twabikuye niwe duforomye urumva umuntu ni vyiza yuko yokora ikintu mugabo akagira n'abandi bazomusubirira mbega none wewe n'imyaka ugezeho uramenya ingene witegurira abashobora kuzogusubira muri kiya gikorwa twabonye ukora neza bariho bariho mbega none kuno munsi twakubonye ufise umurwi w'abakiri bato gusa abakuze bobo bari hehe nibiki nkuba bakuze siho bari abashefu dukorana bari Gitega none umurwi mbega nk'abajya bana twabonye mu bo mwariko murafasha muvuga amazina reka mbere amazina amwe wayatanguye mbere n'uburahabu twongerera ko n'ayandi bajya bana mubatora gute bajya bana tugatora 4-5 abandi bakaza bakurikira tubereka ati umugero ugenda uko nabo bakurikiza uko hanyuma rero burya tiko turabaforo hanyuma rero bajya bazosubira abandi bariko barakura nuko imigwi yagiye irakurikirana uyu mugura hava uwundi uhagasubira uwundi uyu mugwi wakura agasubira uwundi uyu mugwi wakura agasubira uwundi nk'ubu hariho umwana ari muri bajya hajya nk'ubu batashe nawe amazina ariko arayamenya nawe arahagara imbere y'intore tukamubwira ati vuga ibi n'ibivuze kuvuga ubu nuko tubabwira ati hamiriza uku nawe nyamwana akabivuga kugira ngo adudusubire kuko iyi myaka yacu urabona biriko iraturega mbega nyene nk'amazina hari hayo wamaze kuducirako nta kandi wotwongerera kugira ngo tube turumva ako kanovera karimo nk'ubu tuvuga amazina y'ibihe tugezemo nk'ubu tuvuga ati Evariste nayishimiye namutaziriye urume namushikira rwamushikuze yashikurana ngo gatabara ntarambirwa intambara ati mahungu nani namwise rushimangira mbuga ati maze igitigo kinegama n'umugabo mu gicugu ca mbere acanganya inkubara n'inkubivugiye mu ijuru cyane mwitagwa ntabana cyakana kintora za gukore mweto ndamutaza rusimbi gwasonga simbi manga gatera imanza mu kivumu nyamunini ngeri y'abatongore yavyukirije utamuzeke mu museso niwe yazindutse karasanga ruvuma imbango umukubugizi waza kutega ca butegeka cyarega ararujabuka ageze hakurya niho yumva ibintu byatunganye mu Burundi mbe barundi mwahugiye hanze muracarindike ati ngo muje mu Burundi muze kwirira ibigoye nabigoye birahavuye tugira amahoro
urumva murazi kujana n'ibihe tujana n'ibihe ivyo urumva hariho nk'imvugo yo gushimagiza intwaro abayirongoye mbega hariho n'ibindi vyinshi bishobora kuba biranga igihugu kandi vyiteka cyane ivyo navyo murabikorera nk'ubu ibintu bishobora kuranga igihugu ahubwo nibyo dukorerako babuze umwaka twawitiriye ibi n'ibi nivyo duca dukurikirana tujana n'ibihe none nko muri ivyo bindi biranga igihugu hari akantu ubona woshobora kuducira ko ariko baragukurikirana bashobora kumva nk'ubu dewe nagusiguriye yuko nk'ubu ubwa mbere twavuga tuti umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore inkanga yakanze ababirigi inkuru n'impuke yumvikana i Burayi ku ntwaro y'abazungu acabo wa mbere icyo gihe nta murundi yari igisaba ijambo wagira ngo urasaba ijambo ngo bikinda bakakugira inoko 24 ibijyanye n'igihugu nabyo hari icyo muvuga ku igihugu ibijyanye n'igihugu nk'ubu tuvuga ati umwaka twawitiye uburimyi n'ubworozi nuko ati umunwa ntuburi curya ati umuvuko wese uronka ifaranga mu mupfuko tujya dukurikiza ibyo nyine umukuru w'igihugu ariko arashinga natwe mu kuvuga nibyo twisunga none rero mwebwe muri abakurambere mukaba mukurikirana iyo migwi hari nk'akajambo mubwira abandi bakiri bato canke bari mu bindi bihugu canke ikintu mwebwe mwumva kibanezera muri uwo mwuga wanyu ikintu mwosigira abandi canke mwubwira abandi bo mu zindi ntara mwumva ntaco mwotubwira kuri ivyo ikintu twosigira abandi tukabwira abandi bo mu zindi ntara nuko nabo boza bagakurikirana abo bakiri bato bakazodusubira bagakurikirana iyi mico kama ikazoba kuva igihe cyose sizoba kibayeho ari iranga karanga k'igihugu kabayeho kerekanwa ati uyu mwaka uyu n'uyu ku mwami uyu n'uyu harabaye iyi migwi n'iyi yakoruku hanyuma abana nabo ariko barakura nabo bakazokura bazi iti kera hari imigwi yaranga karanga k'Uburundi yitwa Intore yiyerekuku yakoruku hanyuma rero abana nabo bakazobikurikirana no mu ishure bakaza bamenya ati uyu mugwi wakoruku niko rero hamwe umuntu nawe baritabye Imana bavuga ati nakayahora akora ibikera niko karanga k'Uburundi kaguma gakurikirana kugira no munsi ni naho ntihenze mwavuze yuko mwebwe muva ku nteka hakaba hariho iyindi migwi ikorera ibusoni none murakorana n'iyindi ikorera mu Bugabira n'iyindi buri vumbi nuko imigwi rero iyo hageze ku munsi mukuru turazanwa akavuga ati intore zo ku ntega ingoma intore zo mu Kirundo ingoma intore zo mu Bugabira ziraza gukurikira intore zo busoni zikurikira none hagati yanyu muragira amanama y'uko urabingena umwuga wanyu umeze muratereranira ivyumviro muragira amanama turafashanya baradutuma ko abarongoye intore hanyuma rero bakatubaza ati mbega none umugwi w'intore wanyu muri komine Ntega wifashe gute muri komine Kirundo wifashe gute muri komine Bugabira wifashe gute muri komine Busoni wifashe gute komine Bwambara ngo wifashe gute twese tukavuga ati umugwi muri komine Ntega wifashe uku uri na wundi mushefa akavuga ati muri komine Bugabira wifashe uku muri komine Busoni umugwi wifashe uku tukahana ivyiyumviro uko urakoze cyane Gérarld Macumi ikiganiro kiraryoshe yego ariko rero burya ibintu bigira intango bikagira n'iherezo twagomba dusure kugushimira kubona waduhaye akanya kugira ngo tuganire burya twebwe turifuza kumenya kahise ariko ntituri twenyene hari abari ngaha mu gihugu cacu ariko hari n'abari hanze iyo bumvise abantu babiganira ibi bintu bijanye n'akaranga igihugu cacu babikenguruka aha rero nabo ngira ngo abariko baragukurikirana ngira ngo barumvise yuko uri n'akantu bunguye tukaba dusubiye kugushimira urakoze cyane hanyuma naho utaha namwe murakoze cyane hanyuma naho utaha Imana ibahezagire muze mugaruke n'ubundi mwogere mutugirire ikiganiro mujyane n'Imana aho rero murahejeje kumva ingene uwo mwubahwa Baranderetse Didace n'umupfasoni wiwe bagiye mu Kirundo mwumvise nivyo bayaze ivyo bayaze rero muravyumvise ariko ico nagomba kugira ndababwiye nuko hariho umugwi w'abana uwo mugwi w'abana rero hariho intwazangabo mu Burundi asanzwe abafata mu mugongo nibo rero ngomba kubanza ndabereke muze murabaraba
ingene basanzwe batamba n'abantu bateye imbere gose. Mugabe icyo nagomba kubabwira ubwa mbere na mbere nuko nobanza kubereka abo bana ingene bameze ni mu barabe rero. Urumva imashini iri kurafata iraba iheze ariko urabona ko bagira kuri ikinyoni Nabo bana rero basanzwe bavyina intore. Burya rero ngo nkagakura abaga umutavu. Murabona abo bana na jewe ari jewe ndiko ndabigisha ikirundi c'abarundi. Iyo ntagira umuvyeyi ankundisha ikirundi ntacomba ndiko ndababwira. None abo bana tubafasha iki? Iyo ntwaza ngabo mu gisirikare c'Uburundi asanzwe bakurikirana yarambwiye ko hari ikintu twoshobora kubafasha. None rero wa muntu ubonye iki kiganiro ucumvirije urazi ngene ndondera. Telefone yiwanje ni agasaraba rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canke ukansanga kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gmail akaburungu com hanyuma urabe ico twoshobora gufashisha abo bana.
naho ndungikira ibihumbi 10 bizoba bimaze, naho uzompa amadolari 3 azoba amaze, naho uzompa ibihumbi 2 canke amajana 5 azoba amaze. Mugabo bana turabinge twubafasha, tubagurire inkindi, tubagurire n'ibindi hama bashobore kubyina neza, bashobore gutamba kubera nibwo Burundi bwejo. None nk'ubu bavugira ngo ntafatiro Patrice, jewe ndi umunyagiheta, jewe ndi muvuzi w'ingoma. None ni kubera iki jewe umengo izo ntore ndazijejwe gose, jewe ndi umunyagiheta, giheta umwami n'abagabo, ariko mugabo nizo ntambo mu Kirundo zirandaba, n'ubudemera burandaba, n'ihuruma rirandaba, n'ingaramira irandaba. Nico gituma jewe ngerageza gusemerera ngo ndabe ico twofashisha abantu basanzwe berekana imico kama y'abarundi. Ngomba mperaheze kino kiganiro ngira nti wewe ari kuragikurikirana, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Na cane cane raba ko upfu mundungikira n'amajana 5 y'amarundi, ayo mahera sayo nzoba ngomba kurya je nta muntu numwe ndirira, ayo mahera zoba arayagomba gufashisha abo bana. Nkakubwira ngo urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, nakavuze, urakagira impundu n'impuzu, urakagira huba wubahwe, ariko cane cane urakarengana abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorengukire ukurengwa. Uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha.